Niteka ntunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri murushiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru y'iki gitondo n'amakuru rero atandukanye, amakuru abanyagihugu baba baranyegejwe nko muri politike mwipereza agatika kazi na muntu, amakuru yo mu kibano nandi yose abatandukanye abanyagihugu b'u Burundi muba mwanyegejwe. Tubahaye kaze rero mu makuru yacu tugira tuze kubashikiriza. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho merereye. Iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri murushiko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Amakuru rero kuri aya masaha kuri aya mango n'amakuru menshi cyane kuri ubu rero nyuma y'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ashitse mu Burundi. Evariste Ndayishimiye aciye yurira indege afatwe ku kibuga c'indege i Bujumbura arahunze n'umuryango wiwe. N'amakuru rero duhawe n'amasoko yacu nyuma y'ibiriko birabera mu Burundi. Mu bwo bantangire rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi afashe indege arahunze. N'amakuru duhawe n'amasoko yacu nyene ari ngaha ku kibuga c'indege i Bujumbura nyuma y'uko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo ajanywe mu bitaro mu gihe amagara ye atari yifashe neza. Murabizi ko yabanje kujanwa mu bitaro ngaho muri Kenya, mu bitaro vya kaminuza ngaho muri Kenya, bakabandanya bamuvura ariko bikanka, yaciye yurizwa indege iramurerura imushikana mu bihugu muri Arabe, aho rero yagiye kwitabwa ko ngo barabe ko ubuzima bwe bwakongera ngo bugahema nyene kuko atarafise ubuzima bumeze neza. Hari amakuru menshi yabandanyije avugwa, bamwe bati Reverien Ndikuriyo yahawe ushano, abandi bati Reverien Ndikuriyo yabagwaye ingwara y'igisukari ndetse n'umugera wa sida. N'amakuru rero yabandanyije avugwa cyane mu bimenyesha makuru, abati Reverien Ndikuriyo yajyamiye ukuboko kw'abagabo, abandi bati Reverien Ndikuriyo aracyariho. Mbega yari amayobera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Abanyagihugu b'abarundi bari baheze mu gacerere, abagumya banga b'umugambwe CNDD FDD bakama baravuga ko politike y'u Burundi ndetse n'abategetsi bakomeye mu Burundi batari gushaka gutangaza iby'urupfu rwa Reverien Ndikuriyo. Amakuru yarabaye menshi ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko nyuma yaho nyene Imana yaje gutera iteka Reverien Ndikuriyo, amagara ye yongera kuba meza, ndetse ku munsi w'ejo nibwo yashitse ngako ku kibuga c'indege i Bujumbura. Agishika rero ubwo bantangere bwaratanguye kuri Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bari bafatikanyije kumugambanira. Bidasevye rero mu makuru duhawe n'amasoko yacu, mwiyumviye amajambo Reverien Ndikuriyo yashikirije agishika ku kibuga c'indege ngaho nyene. Ibyo rero vyateye ubwoba ntangere Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu birakomeye, aciye yurira indege afatiwe ku kibuga c'indege n'umutamukanyi wiwe n'umuryango wiwe bari bahunze. Prime Niyongabo rero arabisiguye avuye mu gacirere, ashinja okungene Evariste Ndayishimiye yarahunze igihugu nkuko muvyumvishe n'ubundi mu makuru nyene turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Mu makuru yacu kandi turaza no kurabira hamwe ibiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Turaza kurabira hamwe nyuma y'uko intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibandanya gufata indi ntera, mu gihe abanyagihugu ba Kongo babandanya guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Kuri ubu rero ivyo twayibabariye ntabwo turaza kubigaruka ko mu makuru yacu, ahubwo ico tugiye kurabira hamwe kandi kinashavuje ku banyagihugu b'u Burundi nuko abarundi bahora bari baragiye gusuma nyene muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bari bagiye gupagasa i Bukavu. Kuri ubu ngubu rero ngo boba bari kubuzwa kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru rero iteye agashavu kukungene umunyagihugu yo kwankirwa kwinjira mu gihugu ciwe c'amavuko. Turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido maze tuze kuraba imvo n'imvano yavyo. Mu yandi makuru kandi
turaza kunyarukira mu bijanye n'ubutungane aho rero kuri ubu ngo umunyororo amaze imyaka 20 mu gihugu c'u Burundi apfunzwe atadosiye abafise ngo agomba akurekurwa n'intahe rero ishikirijwe na Jean-Marie Nshimirimana aserukira imbere n'amategeko ishirahamwe ntabareza riharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo akaba rero asaba abashikiriza amanza ndetse n'abayoboye amabohero kuraba abapfunzwe igihe kinini ngo banamiswe izera canke abamaze imyaka 20 n'irenga atadosiye uko ngo bagomba gushakirwa uko borekurwa inzego zose z'ubutungane zikoranye. Uyu muyobozi kandi agasaba abakurikirana amadosiye yo kurekura abanyororo ngo kutabasaba ibiturire uko ngo gupfungwa n'ingingo yofatwa izindi zose zananiranye. Ivyo rero bikaba byashikirijwe kuri uyu wa 19 Ruhuma 2025 igihe abashikiriza amanza n'abayoboye amabohero mu ntara za Muramvya, Bubanza, Gitega, Bururi na Bujumbura bariko baheza ibikorwa byo gukarihirizwa ubwenge byamaze iminsi 2 mu gisagara ca Ngozi. Tubandanyirije amakuru rero kuriko biravugwa ku banyagihugu b'u Burundi. Abanyagihugu b'u Burundi rero bahora gupagasa ibukavu aho bagize barataha ariko ngo barabankira nyine ngo bageze ku mupaka none ngo gushika ubu bariko bafatwa ko ngo bo ari abasirikare b'u Burundi ngo babuze inzira baca bahitamwo kwihindura abasivile kugira baronke uko boshika mu gihugu cabo c'u Burundi. Ariko ikintu gitangaje nuko atakintu na kimwe ngo gihuye nico gisoda nyene ngo bigeze bamenyesha ko babasanganye nubwo aba M23 ngo babifata ko ngo yabaye camouflage inkoho n'impuzu na babinyegeje. Namakuru rero azindutse ashikirizwa nyene mu bamenyesha makuru bitandukanye. Ikindi mwomenya kandi nuko inkuru yaba ngo y'abanyagihugu nyene b'abarundi baciye bayihuza n'inyuro n'irugamba ingabo z'u Burundi zirimo mu misozi ya Kongo aho bavugwa ko ngo nazo nyene zizorohira gufatishwa amaboko ku mpamvu zuko amayira yose yazibiwe na M23. Ibyo kandi ngo bakaba bariko babikora kugira bashimangire ko abo banyagihugu bari abasirikare by'ukuri. Namakuru rero namakuru menshi cyane, namakuru twariko turahabwa nyene n'amasoko yacu ngaho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo uko abanyagihugu b'u Burundi biriko birabagendera. Makuru rero yacu n'ubundi murabizi neza ko ibintu bitameze neza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuva mu gutwaje ingwano M23 akongera kwadukana ingwano mu mpera z'umwaka wa 2021. Ibice bitari bikeya muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biramaze gufatwa amatekwa n'uyu mugwi witwaje ingwano M23. Mu minsi iheze amakuru yaracicikanye ku mbuga ngurukana bumenyi aho rero ndetse no kumenyesha amakuru bitandukanye byagarukaga kungene umugwi witwaje ingwano M23 wari wafashe umujyi intara ya Bukavu, ndetse kuri ubu bivugwa ko na Uvira yaba yamaze gufatwa amatekwa n'igisoda n'umugwi witwaje ingwano M23. M23 leta ya Kongo iyagiriza ko ifadikanya na leta y'u Rwanda guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gusa ibi ni ibintu leta y'u Rwanda ihakana yivuye inyuma ikavuga ko atayihuriye n'umugwi witwaje ingwano M23 uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku rundi ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo yagiriza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwaje ingwano FDLR. Uyu mugwi wa FDLR ndetse unahungabanya umutekano w'u Rwanda ukaba kandi uyu mugwi wa FDLR uvugwamo abasize bagize uruhara rukomeye mu ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994.
Mu makuru rero twagiye turahabwa n'amasoko yacu atandukanye. Murabizi neza ko muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari abasoda itsinzi nk'abasoda ba Afurika y'ubumanuko cyangwa se Afurika y'Epfo boherejwe na Cyril Ramaphosa, abasoda ba Tanzania, abamarawi ndetse na MONUSCO, tutibagiye n'igisoda c'u Burundi. Mu gihe ndetse igisoda c'u Burundi kibandanya kiganagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu minsi iheze twabashikirije amakuru y'ukungene abasoda b'u Burundi bari baganaguriwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse binaza gutuma ibintu biba bibi mu gihe nyene urugamba rwari rubandanyije muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanyagihugu, leta ya Kongo yaciye umugwi wa M23 waciye isohora itangazo risaba leta y'u Burundi gukura ingabo zabwo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bidatevye rero abasoda b'u Burundi batanguye kwishikana muri M23, abandi nabo bashika mu Burundi bagenda n'amaguru. Twaganiriye nabo mu gisoda c'u Burundi, bavuga ko bafite ishavu ntangere, bafise amagorwa adasanzwe, batabariye ko inzara ari ndende kuri bo, ngo ndetse badafise n'ubu bayogera ico abafashije. Perezida w'u Burundi na leta yiwe irongowe nyene na Evariste Ndayishimiye ntabwo bari kwemera ko abasoda b'u Burundi bafatiwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bobo bari abarundi, ahubwo avuga ko ngo bobo bari abanyamahanga acangwe ikiroberi. Ibi rero biri muri bimwe bishavuza bamwe mu basoda b'u Burundi. Abo twaganiriye nabo mu gisoda c'u Burundi baduhaye intahe bavuga ko nubwo woherezwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ntabwo bajyayo babyishimiye, ahubwo ngo bivana nuko ari itegeko ryategetswe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi ni ibintu rero abanyagihugu b'u Burundi bama bidodomba bidogera, bakavuga ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye guhonya abana b'igihugu c'u Burundi mu nyungu ziwe bwite. Perezida w'u Burundi rero nta kintu arafata, nta ngingo nimwe arafata, abandanya yohereza abasoda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha mwanywanyi twabanaga amakuru y'ibiganiro twabashikirizaga kuri imurusha kure yanyu muri aya masaha. Reka twe dusozereye amakuru yacu ngaha. Mukama akomeze kubarinda, turaza gusubira ku makuru aza kuba agezweko.